Umwanya w'amakuru agezweko akugereraho ku gihe. Muri kano kanya tugiye kugaruka ku makuru ariko aravugwa cane mu birabana n'umutekano ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ibintu vyasubiye gukomera cyane. Perezida Evariste Ndayishimiye ntari kumva kumwe ivy'intambara ya Kongo na General Prime Niyongabo. Amanama y'urutavanako ariko arakorwa n'abategetsi ba CNDD FDD, amwe ayobowe na General Prime Niyongabo, ayandi akarongorwa na Perezida Evariste Ndayishimiye. Ibintu vyasubiye gukomera cane mu gihe M23 iriko irasatira igisagara ca Uvira ngisubire kugifata. Ni mu gihe abategetsi b'u Burundi bariko barafasha igisirikare ca FARDC mu kugira ngo barwanye umurwi M23. Kuri ubu ngubu M23 ikaba ifitiye ishavu igihugu c'u Burundi, cyo cyemeye kurungika abasoda b'u Burundi kugira ngo bajye kwirwanya muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Niki kigiye gukurikiraho mu gihe Uvira yoba ifashwe? Bujumbura irasungerejwe ikibuga cy'indege cya Bujumbura kuri ubu ngubu kiriko kirakorwa ko impinyanyuro zikomeye cane. Ibintu vyoba bigiye kuyangara muri Ntare House. Ibintu vyakomeye ntago vyifashe neza. Perezida Evariste Ndayishimiye arafise ubwoba bwinshi. Ndayishimiye yoba yikoze kuri mugenzi w'igihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump. Muri ano makuru turaza kubabwira vyinshi twajeje gukura amasoko yacu. Umunyapolitike Agatongwasa ntago ariko aravyorosha mu kuvuga kuri iyi ntambara iriko irabera muri Kongo, iriko irahitana ubuzima bw'abarundi benshi. Agatongwasa ariko arahuza n'umukuru w'igihugu cibanyi c'u Rwanda. Abasesangura ibirabana na politike baravuga yuko vyoba bifitaniye isano ikomeye cane n'amatora yimirije ngaha mu gihugu c'u Burundi mwaka wa 2027. Ari amakuru menshi twajeje kumenya yuko Agatongwasa yoba ari ku kivi. Muri ano makuru turaza kubabwira kuri vyinshi biriko biravugwa cane, aho mu ntango z'intambara ya Kongo kuva Perezida Evariste Ndayishimiye yarungika basirikare b'u Burundi muri iyo ntambara, benshi bavuze yuko atamvye igihugu. Intambara ya Kongo igiye gusiga isambuye leta ya CNDD FDD. Muri kano kanya nyine tugiye kugaruka kuri byinshi biriko biravugwa cane ku manama akomeye, ku bwoba bukomeye cane buri mu bategetsi bombora hagati ya Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse na General Prime Niyongabo, no ku ntambara iriko irabera muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse n'ubwoba bukomeye yuko iyo ntambara yoba igiye kwadukira nga mu gihugu c'u Burundi. Ni byinshi twabateguriye tugira ngo tubashikirize. Nimba utaravyonda kuri sabone canke se subscribe, wakoresha kano karyo gafyondako kugira ngo uzurabana natwe mu nkuru n'ibiganiro twatambukishije kuri ino chaîne yanyu ariyo yacu ya YouTube Shiramatsiko TV. Kuko nari mpejeje kubikubwira, ubwoba ni bwinshi mu gisirikare c'u Burundi. Uvira Bujumbura, inama z'urutavanako. Amakuru yihutirwa dufise nuko hari ubwoba buvanze na panike mu gisirikare c'u Burundi. Intambara yamaze gusatira igisagara ca Uvira. Umugwi w'abagwanyi ba M23 bagejeje kure umugambi wo gufata igisagara ca Uvira ubugira kabiri. Hari amanama y'urutavanako ariko arabera mu gisirikare c'u Burundi. Amasoko yacu mu gisirikare c'u Burundi aravuga inama yabereye ku biro bikuru vya gisirikare iyobowe na General Prime Niyongabo urongoye igisirikare c'u Burundi. Amasoko yacu abandanya avuga yuko hari indi nama ya kabiri yabereye nyine ku Mudubugu. Iyo ikaba yatanguye ku munsi waheze. Ubu tuvugana iyo nama nyine ikaba yavugiwemwo ibintu vyinshi cane. Iyo nama ikaba yari irongowe na General Prime Niyongabo mukuru w'igisirikare c'u Burundi. N'ubundi muri iyo nama harimwo abavuga rikijana mu gisirikare, hakabamwo na bamwe mu bayoboye urugamba rwo muri Kongo ku ruhande rw'igisirikare c'u Burundi, nk'uko amasoko yacu abandanya abivuga. Ingingo bari kugumiza ko zose ni ku rugamba rugiye kubera mu kiyaya ca Rusizi. Iruhande rumwe rugizwe
n'abayoboye intambara muri RDC bariko barasobanura ko nimba atanguvu na tekinoloji ibafasha guhangana na M23 n'amadrone akwiye y'ubutasi n'amadrone yo mu bwoko bwa kamikazi bafise bosaba M23 bakaganira bakayibibisa intambara itabaye. Urundi ruhande binaboneka ko ari uruhande ruserukira inyungu za Perezida Evariste Ndayishimiye nago rukavuga ko ahubwo bokwataka M23 bakayirasa bakoresheje uburyo nayo yabarashemwo igihe yafata Uvira ubwa mbere, bakabandanya bavuga ko hamwe bohirahira bakumvikana na M23 bizoca bisaba ko Neva agenda kuganira na Perezida Kagame kugira banugurure imipaka ngo ivyo byose bibaye bazoba batanze igihugu kuko abarwanyi bazoca batangura kwinjira mu Burundi ukuri kwamye. Amakuru adushikira avuga yuko aho ngaho ariho rero hariko harabera intambara ikomeye cane hagati y'urongoye igisirikare c'u Burundi ndetse na Perezida Evariste Ndayishimiye. Tubitse yuko abagabo bombi bataza boroherezanya bivanye nuko Perezida Evariste Ndayishimiye bivugwa yuko ngo ari we waba ufise imbaraga kandi akaba afise n'uburyo bwinshi akura muri iyo ntambara iriko yarashiriramwo abana b'u Burundi, aho kuri ubu ngubu amakuru adushikira avuga yuko Perezida Evariste Ndayishimiye ivyo yashatse no kubikurira General Prime Niyongabo, ariko nanone arasanga General Prime Niyongabo yajeje gushinga imizi ikomeye cane mu gisoda, aho nyine General Prime Niyongabo izwi yuko anatwaye ico gisoda c'u Burundi imyaka igira 13. Kuri ubu ngubu General Prime Niyongabo akaba ari umusirikare ukomeye cane kandi ahamye afise ijunja n'ijambo. Kuri ubu ngubu ivyo bamwe n'abandi bakabikora ko bavuga yuko General Prime Niyongabo nawe nyine n'umwanya ashobora kwitanga Neva bivanye nuko Neva atagikundwa. Abarundi bose bahejeje kubona yuko ari we yishe igihugu. Tukaba twabwira yuko kuri ivyo byose biri kuvugwa kuganira na Kagame hagati ya Perezida Evariste Ndayishimiye na Kagame, ico ciyumviro bose basa n'abacumvise baca babivako bivanye nuko babonye ko nyine ngo boba bahaye imbarutso M23. Ejo ico bari bamaze gushika ko nuko bemeranije ko bagiye gufata amadrone yo mu bwoko bwa kamika batangure kuyarungika muri Kongo kugira ngo yitegurire urugamba rwo mu kiyaya ca Rusizi. Ariko ubu amakuru turiko turaronka nuko bakiriko bariga ingene hamwe bosubira gusungerezwa muri iyo ntambara, ingene boca bayisohokamwo ku buryo bitotera ingorane ikibuga c'indege n'igisagara ca Bujumbura, aho biboneka yuko iyo ntambara yoba inatumbereje Bujumbura nk'uko amakuru aturuka amasoko yacu y'ibangata abandanya bivuga, bivanye n'agashavu M23 yoba ifitiye ingabo z'u Burundi. Ubu umugambi wa M23 yamaze kwegereza isange inyuma y'ibirinda ikirere, bisobanurwa ko ikirere bamaze kucugara, no kuvuga hagize indege ya gisirikare canke drone zicaracara mu kirere co mu kiyaya ca Rusizi ica ikororwa na M23. Hari n'ayandi makuru twaronse avuga ko igihe Uvira yari yafashwe habaye ubwoba bukabije kwa Ntare House kuri Perezida, batangura kumubwira ko Bujumbura nayo nyine igira gufatwa, ari naco kibazo c'umwanya. Biranavugwa ko Perezida Neva yaciye yemerera Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubutare bwa Musongati, nawe akamusaba kumwirukanira M23 ku mupaka w'u Burundi, cane cane uw'Agatumba, bisobanuye kubakura muri Uvira. Ni amakuru tutashimye kugira ico tuvuze ko vyinshi, ariko nanone hano harabereyemwo ibintu vyinshi mu guterana abajambo hagati y'abategetsi b'u Burundi, aho bavuga yuko atawundi atanze igihugu ko ari Perezida Evariste Ndayishimiye,
nibwo General Prime Niyongabo yahisemo gukura ingabo z'u Burundi muri Congo maze kugira ngo M23 iborohereze idasatira igisagara ca Bujumbura, ari nabwo M23 rero itaciye isatira icyo gisagara ahubwo yagumye aho yafashe, ngo ni kumwumvikano wa General Prime Niyongabo ndetse n'abarongoye M23. Rwasa Agathon nawe yavuze ko atumva igituma Perezida Neva yarungitse abana b'igihugu muri Congo, akavuga ko leta yubahutse kurungika abana b'u Burundi gupfira muri Congo ku nyungu z'abategetsi, aho Rwasa asa nkaho adoma urutoki cane ku mukuru w'igihugu Perezida Evariste Ndayishimiye we wagiranye amasezerano akomeye cane na Perezida Neva, ariko nanone abasesangura ibijanye na politike bavuga yuko ari umugambi ukomeye cane Agathon Rwasa yoba afise wa politike mu mwaka wa 2027 mu matora yimirije. Rwasa Agathon arasubiriye kwataka Neva. Rwasa Agathon ati leta Ndayishimiye yakoze amakosa akomeye kwiyugananirako nk'impene. Uyo mutegetsi yavuze ko leta ya CNDD FDD yakoze amakosa akomeye cane kubona yugara imipaka yose ata plan B bigeze bategura. Aho ni mu gihe ndi kuri iyo Reveriyani avuga ko u Rwanda nirutatanga abashatse gutembagaza ubutegetsi 2015 harimo General Godefroid Niyombare batazopfa buguruye umupaka. Perezida Ndayishimiye Evariste nawe ati umwansi wa mbere Burundi bufise n'u Rwanda kandi turiteguriye guhangana nawe. Perezida Paul Kagame we avuga ko abarundi abanyarwanda ari amahasa, avuga ko Uburundi n'u Rwanda amateka y'ico bapfana kizopfa kidahindutse nubwo hoza politike ishaka kubatandukanya, ariko ntowohindura amateka. Agathon Rwasa ivyo yaraye atangaje kuri CNDD FDD birasa n'ivyo Perezida w'u Rwanda yaraherutse kuvuga, aho novuga ko Rwasa yaje yunganira Perezida w'u Rwanda ati kuki iyo mipaka leta ya CNDD FDD yugaye n'imipaka ibahuza n'u Rwanda nayo iyindi mipaka iruguruye, ya RDC rimwe na rimwe yugagwa kubera intambara ziri muri Congo. Rero kubona Rwasa avuga ko leta yagize amakosa kwiyuganira ko yemeza ko leta ya Ndayishimiye yikunda gukorera abanyagihugu, kuko nubwo politike zoba zidahuye muri kino gihe abanyagihugu bobo kugendanira na rirya bahuriye kuri byinshi bari kubandanya kugendanira nk'uko Agathon Rwasa abishikiriza. Agathon Rwasa akaba bivuze nk'uko Perezida Paul Kagame nawe nyine yabitangaje. Mbega Rwasa uku kwibonekeza ko ariko arataka CNDD FDD vyoba binyegeje iki inyuma yavyo? Nyuma yuko himirije amatora mu mwaka wa 2027 y'umukuru w'igihugu, ni mu gihe Rwasa yagiye yaraburabuzwa kugira ngo yitoze kuri ubu ngubu urubanza rwiwe na CNL rukaba ruri mu masentare. Ibintu byinshi binyegeje, aho tuza kugaruka kuri byinshi cane ico bikoze ngo CNDD FDD yoba igeze ku mpera zayo. Ya 23 iramuka ifashe igisagara ca Uvira, CNDD FDD ngo mumenye yuko iheze. None Rwasa yoba ariko arakorana na bamenye bariko bararwana muri Congo. Red Tabara yoba iriko irakorana na bande hoho? Niki kimirije muri uyu mwaka tugira ngo tujemo? Ibintu ntago vyoroshe cane. Mu kandi kanya turaza kubaha nandi makuru ahambaye abariko aravugwa cane irya nino ngaha mu gihugu c'u Burundi. Be vyiza nivyo ndabipfurije.